ku c'13 cagoye umukuru w'igihugu. Mu myiyamamazo y'umukuru w'igihugu igihe yagomba aje ku butegetsi harerekanywe igicapo c'isoko ya Bujumbura, isoko nkuru ya Bujumbura ukuntu izoba yubatswe, ukuntu izoba igeretseko amagorofa, eka ivyo vyerekwa abanyagihugu bati noneho umukuru w'igihugu aje gusanura ya soko kandi izoba imeze neza. Ivyo barabikoresheje cane mu myiyamamazo, kandi abarundi batari bake baravyizeye. Murazi yuko abanyapolitike batari bo kenshi na kenshi bakoresha ico bita demagogie politique, bakemerera abanyagihugu ivyo batazobakorera. Voilà, n'umukuru w'igihugu niko yabigenjeje. Reka murabona yuko iyi nyubakwa ari inyubakwa nziza, ariko yaherukiye kuba igicapo gusa. Abanyagihugu bariteze yuko iyo nyubakwa yubakwa, barahebura. Murazi vy'isoko ingene vyaciye bigenda, hageze kugomba kuyisanura, abantu batari bake bari bizeye yuko leta igomba isanure iyo soko. Murazi yuko umukuru w'igihugu yaciye abishira mu minwe y'umuntu asanzwe. Muribuka ivya Fabrice, yabihaye umuntu asanzwe. Fabrice, umuntu yubaka amazu asanzwe. Fabrice, muribuka ko havuzwe vyinshi, muribuka ko twavuze tugasubira tukavuga, bakavuga yuko turi abansi b'igihugu, mama, eka murazi yuko havuzwe vyinshi. Ariko gushika nino saha iyo soko ntirubakwa. Murumva iyo vyaciye, murumva iyo vyazungurutse. Leta aho gufata mu minwe iki gikorwa ikagiha umuntu yikorera utwiwe, umuntu asanzwe, umuntu atabifisemwo n'uburambe. Leta aho guhamagaza abandi bantu bafise experience, bafise uburambe mw'ivyo bintu kugira ngo utsindire iryo soko ayubake, ivyo leta ntavyo yagize. Leta yashimye gukora ikoresheje igipfungu, gukorera mu manyanga. Abatari bake barabineguye. Iki naco kiri mu vyananiye umukuru w'igihugu. Urabona n'ahantu hazoba hari isuku ku buryo nimba corona izo bikihari bizoba vyoroshe kwikingira corona. Hariho ville Bwiza, Buyenzi, ugerageje kuraba hose hariho ama parking Gatumba. Birerekana yuko ni soko ya kijambere imeze neza cyane. Wowe uri kuradukirana mukunzi wa Isaac TV uyibona gute isoko? Okay, comment zanyu zirakenewe, na like, na share, kuko ni ikintu kitoroshe. Novuga yuko hapa rero kubaka amabarabara meza. Urabona ko n'inyubako ari nyinshi, ugerageje kuraba no mu ntara ya Gitega capitale politique. Ubugiyeyo haraka, ugerageje kuraba muri Mukaza. Ubunye barazanya amatara ku mabarabara, ubu mwijoro usanga habona neza cyane gose. Bisigura yuko uko imisi igenda nuko igisagara cya Bujumbura kigenda kirahinduka. Mwebwe muri hanze za Canada, za Henda zimuri benshi cyane. Muri benshi cyane gose. Muzoza muri 2025, 2023, 2024 mubona igihugu carahindutse kubera iki kiriko kibamwe ibintu vyiza, ari ibintu vyinshi tubacuze. Aho muzoca mumva hiyo mwimukirino. Ivyo bitiwe. Reka tuje ku c'14. Ku c'14 reka tuganire ku bworozi. Mu misi heze twaheruka kubabwira ivyerekeye uburimyi, ivyerekeye ifumbire, ivyerekeye ibitegwa. Ubu naho reka tuje ku bworozi. Abarundi bamye ari aborozi. Ivyo bitungwa vyarabakundira, bimwe bakavyiyorosa mu buzima, mu gihe bashikiwe n'iki canke kiriya bakavyikorako. Ibitungwa bimwe bimwe vyovyo biri mu mico ndangakaranga vy'Uburundi. Aha twovuga nk'inka, ko cari gitungwa gitunzwe n'abarundi benshi.
ico gitungwa kikaba ryari iteka ry'igihugu. Umuntu atunze inka caba ari ikimenyetso c'icubahiro, iteka. Inka cari igitungwa gifise imizi ikomeye mu mico y'abarundi. Inka yakomeza ubugenzi hagati y'abarundi. Abarundi mu guhanahana abageni, mu gushingirana abageni, bikora ku gitungwa c'inka. Mu kuvuga amajambo, mu kuryohora amajambo bakoresha igitungwa c'inka. Umwimbu wariyongera kubera igitungwa c'inka, kuko bakoresha amase mu kurima. Umwerera, abagwaye bikora ku mata y'inka. Eka bose muri rusangi amata y'inka yarafise akamaro kanini, gushika n'ubu aracafise akamaro kanini. Inka zasomesha abanyeshure. Eka ubumaro bw'igitungwa c'inka ntabwo novuga ngo mpeze muri iki cigwa, ni bwinshi cane. Inka baroha bakayicako n'imigani myinshi, imwe imwe aho bavuga bati umugabo yivuga uwamugabiye. Uwamugabiye iki? Inka. Gushika n'ubu murumva yuko mu mico y'abarundi, mu gukwa, mu zindi manza, bagabirana inka canke amajambo kugira ngo bayaryohore bagakoresha igitungwa c'inka. Aho ushimira yuko igitungwa c'inka cari gikomeye, umugeni agereranywa n'inka. Muri iyi leta rero igitangaje, ico gitungwa c'inka hakozwe ibishoboka vyose kugira ngo kiburabuzwe. Ubu gisa nikiriko kirahona. Mu miryango myinshi nta nka bagifise, amatongo ntakicimbuka. Inka zahora zibafasha ubu zarahonye. Umwimbu bahora bimbura ntawo bakironka. Iyi leta rero aho gukomeza igitungwa c'inka, ubu ihimiriza abantu ngo batunge inkwavu. Ikerekana yuko inkwavu arizo zizozana amahera y'agaciro, arizo zizovamwo ibintu vya ngombwa bikenye mu gihugu, ibitoro n'ibindi bintu, amahinguriro akomeye. Ibi rero turetse nuko amahera yarajejwe gutunganya iyo migambi ariko baravuga y'inkwavu, data wanje, turetse yuko yibwa. Muca mwibuka ivyabaye kuheruka gukugwa, umukuru w'igihugu asanze inzu, ikibandahori c'inkwavu cariko kirubakwa catwaye amafaranga amamiliyaridi menshi, kandi ataho kirashika. Ivyo muca mubibona. Kubona rero inkwavu zasubiriye inka ni ugutitura imico n'akaranga vy'Uburundi. Ubu abantu basigaye bivuga ko bagabiranye inkwavu, ataho vyakabaye mu mico y'abarundi. Umugabo yivuga uwamugabiye inka. Biragoye gutahura ukuntu igihugu c'Uburundi cotera imbere dufise ivyiyumviro nkamwe n'ibi. Nivyo ntawe uvyanse, ariko ni ivyiyumviro bito cane. Abandi biyumvira gukora imigambi yo ku rwego rwo hejuru. Voilà. Guteza imbere intelligence artificielle n'ibindi bintu. Voilà. Gukora amamodokari, gukora indege, gukora amasatelite, canke kuja mu kwezi, canke gukora ibindi bintu bihambaye, ivyo bita les industries de pointe. Mugabo natwe tukaba tugeze mu migambi yo gutunga inkwavu. Voilà. Mu misi iheze umukuru w'igihugu yaravuze umugambi ukorora insazi. Voilà. Korora
ibifyera, mana yanje ego iyo migambi ntawovuga ngo ni mibi cyane, irabaho, hariho abayikora, mugabo ku rwego rw'igihugu voilà, igihugu souverain, igihugu cikukiye, ayo maporoje n'ukuri kw'Imana n'amaporoje asubiza inyuma ivyiyumviro vy'abanyagihugu, asubiza inyuma ubwenge bw'abanyagihugu. Voilà, tutanguye kuza turiyumvira amaporoje nk'aya, nukuri mu myaka 10 twaba twasubiye inyuma mu bwenge. Ibintu vy'inkwavu, ubworozi bw'inkwavu, ntawuvuze ngo ni bubi, mugabo ku rwego rw'igihugu gushira imbere inkwavu, bagabo, ibi bintu mwebwe muvyumva gute? Icyo tuzotangura gukwa inkwavu, umugabo atereke, voilà, asabe mugenzi we kumugabira inkwavu. Ivyo bintu numva vraiment ari gutitura imico n'akaranga vy'u Burundi. Mu minsi heze niko nategura iki cigwa, nabajije abanyeshure mw'ishure nti none bagabo, nimumbwire igitungwa kiriko kirazimangana, ico gitungwa cari gifitiye akamaro kanini abarundi, ico gitungwa baciye bavuga ko ari inka. Uwo munyeshuri ati mbere kubera ubu ziriko zirazimangana, hamwe atana bakicibuka yuko waba barigeze gutunga inka, aturavye neza nta nuzosubira kwita wampaye inka, bati soca duhindura tukwite wampaye inkwavu. Murumva yuko dukwiye kugira ico dukoze kugira ngo iki gitungwa cyari gifitiye akamaro abarundi, abatunzi n'abakene, abarundi muri rusangi, nikigenda kagirire kuvuga ngo inka zizosubire kurisha ku misozi no mu bihugu biteye imbere za Amerika, za Danemark, aho ivyo bihugu bizwi nk'ibihugu bitunze inka cyane. Inka usanga ziri ku musozi, zirisha ku misozi, mugabo twebwe igihugu cageseye, igihugu ca mbere kw'isi gikenye, tugasha tuvuga ngo ntihagira inka isubira ku musozi, ngubu ngo nizirire mu nzu. Abantu batagira nico bafungura, abantu bagwana no gufungura ku munsi naho nyene ntibiboneke, boronka ico bagaburira inka. Murazi ingene bizimvye kugaburira inka, inka irira mu nzu. Aka kantu reka ndagasubiremwo kugira ngo mugatahure neza. Mvuze nti inka yari ifitiye akamaro abifise n'abatifise. Kubera iki? Abo bantu bose barashobora kugwara. Umukene arashobora kugwara, agakenera umwerera, agakenera uduta wampaye inka. None iyo nka atawukitunze, ayo mata azoyakurahe? Azokwicwa n'umwumwa. Hari ibintu dukinako tutategerezwa kubikinako. Nkuba sokuru babona inka ko ari igitungwa gikomeye cyane mu mico n'akaranga vy'u Burundi, bagarutse bo kwifata gute basanze inka atazikiriho. Umunsi umwe tuzorabira hamwe ukuntu Amerika cyane muri leta ya Chicago hatejwe imbere ubworozi bw'inka, bugatuma n'isi yose ishikirwa. Rero kwiyumvira ngo Burundi buzotera imbere ariko dutunze inkwavu, naho atari bibi kuzitunga, bagabo bo ndacarondeza ibihugu vyateye imbere kubera inkwavu, mbere n'uwo bimenya arabivuga muri komantere kugira ngo tuzokora icigwa turabire hamwe ukuntu udukwavu twoba twarafashije kugira ngo ico gihugu gitere imbere. Ego vraiment
dushora igihumbi, ni ukuvuga yuko muba mufise benshi mufatanye mwese, mukamuvuga muti tuzoba twegeranyeza ingahe, wowe wawe hazova 10, nawe wawe hazova 5, nawe wawe hazova 20, nawe wawe ku kwezi, nk'ukwezi guheze rero uba wazegeranije, hama bakaza kuca bazigura. Ico gihe rero urumva bararonka amahera, bakongera bagafungura nabo inyama muhira, na niyo ryo hinguriro naryo rica rishora hanze, ugasanga ya mahera y'agaciro araza. Nk'ugwaruka rwose ruriko rakora umugambi nk'ubu w'inkwavu, muhagira ikintu kimeze ni nka koperative, mugo umwe wese abakora ni nka koperative yari yaborozi. Hanyuma ico gihe mumaze kugira kumenyana, murashobora kugira nka ruguru, mukarondera centre mwubaka, muva muti aha niho twororera inkwavu. Ico gihe muba muri benshi, umva urafise gwawe, ubundi afise gwawe, mugabo gaca mugira centre muhorizako. Iyo centre ikiba nka centre de rayonnement, izotuma aborozi b'inkwavu bose nk'ubu umwebwe nimwe muca murondera n'isoko, bose bagaca muza murabagurira abantu basanzaye hirya no hino, bashoye mwebwe mukamwegeranije mukarimwe mushora, kuko mu nyuma muzosanga nawe mufise nka boucherie specialize ku nkwavu, canke mugasanga nk'ubu hagikongo, kuko inkwavu zizotiba zibe nyinshi. Je nariyumviriye mvuga nti hari ibindi bihugu mparanza ndabiraba, kimwe cyose kivuga kiti twe twatejwe imbere niki. Ntanze akarorero nka Denmark, nagiyeyo ndaraba igitungwa bateye imbere, bobo bafashe igitungwa c'ingurube, bacafata muri Denmark niwe buri ku munsi baba bafise miliyoni 5 z'ingurube, baba bazi bati tubageze ingano kuzobona jambo nyinshi z'iburaya ziva muri Denmark. Urumva nayo natwe nko mu gihugu cacu turashobora kuvuga tuti ni igiki tubona gishobora kuduteza imbere, tukafata nk'ubu tukazovuga tuti inkwavu niyo yabaye isoko ryakuzana nk'amahera y'agaciro. Mu majambo make sinanse gutunga inkwavu oya, ariko mugabo inkwavu zisubiriye inka, inkwavu akaba arizo zihimirizwa cane gusumvya igitungwa c'inka. Turetse yuko ubutunzi n'imibereho vy'abarundi bizosubira inyuma, n'imico n'akaranga vy'Uburundi bizotituka gushika yaho n'amajambo atazosubira kuvugwa. Urumva yuko hamwe bahora bakoresha inka mu kuvuga amajambo, bazoca bakoresha inkwavu. Ivyo navyo murumva yuko tuzoba dutaye akaranga n'imico vyagenga basogokuru. Inka rero mu Burundi camye ari ikimenyetso c'ubutunzi. Inka yerekana icubahiro, inka cari igitungwa kizana ubugenzi mu bantu, imigenderanire myiza mu bantu, ukunywana. Inka yari umuvyeyi, inka yatanga amata, igatanga n'ibindi bintu nkenerwa vyo kwibeshaho mu muryango. Turetse n'ivyo, inka yatanga inyama, zamye ari ikimenyetso c'umugisha. Mbere no mu guhezagira umuntu bavuga ngo urakagira inka n'imirima, urakagira ibibondo. Umuntu yakugabiye inka yaba ari umuntu yubashwe cane, uwo muntu yahinduka sobuja, uwo muntu wabwirizwa kumwubaha. Guheba inka rero tukazisubiriza inkwavu no kwihumanya, no guhumanya igihugu cacu. Igitungwa c'inka n'Imana irakizi, iracubaha cane. Inka ziraboneka ahantu henshi mw'ijambo ry'Imana. Reka dusabikanye iki canditse kiri mu Migani igice ca 14 guhera ku murongo wa 4. Haravuga ngo aho inka zitari ikigega cama gusa, ariko kugwira kw'ibirimwa kuva ku nkomezi z'inka. Barundi kazi, iyi ni inkuru nziza. Ntiriwe ndavuga vyinshi, abarundi duhisemwo guhonya inka bisigura ko duhisemwo inzara, kandi tuzoba dukoze ibiciye kubiri n'ijambo ry'Imana. Mu yandi majambo ni kwa guhumana navuga, tuzoba duhumanije igihugu c'Uburundi.
hariho abatemera ijambo ry'Imana bivanye n'ukwemera kwabo, ivyo sinovyinjiramwo cane. Hariho abemera porogaramu z'umugambwe, voilà, gusumba ko abanyagihugu botera imbere. Ariko kandi ndizeye ko hariho abashinga ntahe bashobora gutahura ivyo mvuze muri iyi rubrique canke muri iki cigwa. Rero mvuze ngo umukuru w'igihugu yarashoboye gufasha abarundi mu gisata c'ubworozi, noba mbeshe kiretse mvuze nti umukuru w'igihugu yaroroye ibitungwa vyiwe avyorora neza, mugabo aho naho murumva yuko vyoba biteye kubiri nuko abarundi baba baragize ubworozi buboneka. Nuko reka mbendageza ngaha, turasubira mu gice kigira 15. Reka ndabasezerere kuri wa mugani w'abakurambere. Uravuga ngo utakaranga ukabutaya akabanga ukandura akaranda. Bivanye n'iki cigwa duhejeje, sigara muri yumvira kuri uyu mugani. Tuje ku cigwa ca 15.